Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatanu itariki 24 z'ukwicumi. Bamwe baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kurwanya ingwara ya kolera bigoye mu gihe bavuga ubukene bw'amazi. Sentare isubiramwo imanza ipaki mu Bufaransa yarayemeje igihano cyo gufunga imyaka 24 mu rubanza rwari rwaciriwe Sositene Munyemana mu 2023, umunyarwanda yagirizwa ibyaha bya jenoside yo mu Rwanda. Urugendo rw'umwami w'Ubwongereza Charles i Vatikano ngo barwerekana ko idini rya Anglikani n'irya Eklezia Gatolika yasubiye kunga ubumwe. Ni ikimenyetso cy'ubumwe uri hagati y'abemera Kristo n'imigenderanire myiza, mugabo bidasigura yuko dusubiye kunywana nk'uko byahora kera. Ayo matati yabaye hagati y'umwami w'Ubwongereza na papa w'ico gihe ataraba. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga. Aya makuru hagariwe na Mark niyo nkuru. Idoni David vyose ni mukanya Prudence Ngeyumva aje kudusomera yavugwa kw'isi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yafunguye inama i London y'ibihugu 30 bishyigikiye Ukraine. Yatangaje ko ashaka ko byemeranya kuri gahunda itomoye ku gikenewe gukorwa mu kotsa igitutu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo ajye kumeza ibiganiro. Keir yavuze ko bagomba kwemeranya gufata icyemezo cyo gukura peteroli na gazi by'Uburusiya ku isoko mpuzamahanga. Mu gufungura imitungo y'Uburusiya ibarirwa muri za miliyari z'amadolari yafatiriwe no gukomeza ubushobozi bwa gisirikare bwa Ukraine. Yavuze ko azashoboza Kyiv kujya mu bihe by'itumba no mu biganiro bishobora kuba ari mu mwanya w'ingufu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urwego mpuzamahanga rw'ibihugu rucunga umutekano i Gaza rugomba kuba ruzaba rugizwe n'ibihugu Israel yiyumvamo. Amagambo ya Marco Rubio yatangaje mu gihe cy'urugendo muri Israel, no mu gihe hari amakuru ko Israel idashaka ko Turkiya yagize uruhare rukomeye mu kotsa igitutu Hamas kugira ngo yemere ibiganiro by'agahenge izabiri muri iri tsinda. Rubio kandi yanavuze ko Hamas itagomba kugira uruhare namba mu buyobozi bwa Gaza. Inkuru ya Hugo Bacega uri Yerusalemu mu ijwi rya Jizereberwa. Uruzinduko rwa Marco Rubio rwasoje icyumweru cyaranzwe n'uruzinduko rw'abayobozi bakuru ba Amerika barimo na Vice President J.D. Vance bagiriye muri Israel, ikimenyetso cy'uko icyo gihugu kiyemeje ko umugambi wa Perezida Trump ku bijyanye na Gaza ugerwaho. Bwana Rubio yavuze ko bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo bagere ku masezerano ku bibazo bisigaye bitarakemuka birimo no kwambura intwaro Hamas, ariko yemeje ko bishobora kugerwaho. Abajijwe ku bijyanye n'imiyoborere ya Gaza mu gihe kizaza, yavuze ko ibiganiro bitaragera kuri urwo rwego, ariko avuga ko Hamas itazagira uruhare na ruto, ndetse n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe impunzi z'abanyapalestine UNRWA kitagomba kugira uruhare. Yavuze ko icyo kigo ari nk'ishami rya Hamas. Abaturage muri Guinea baguye mu kantu nyuma y'uko bitangarijwe ko abakandida bose bahatanira mu matora ya perezida bagomba kwishyura amafaranga akabakaba $100,000 by'amadolari. Guinea iri mu butegetsi bwa gisirikare kuva muri 2021 hakozwe ihirika ry'ubutegetsi, ariko amatora yo mu kwa 12 azatuma ubutegetsi busubizwa abasivili. Abategetsi baravuga ko aya mafaranga akenewe mu kwizeza ko abakandida bafitiwe icyizere gusa aribo bajya mu matora. Perezida wa Nigeria yirukanye abakuru b'ingabo mu gihugu. Bola Tinubu yavuze ko abasimbura babo bagomba guhita bajya mu myanya bwangu. General Olufemi Oluyede abaye umugaba mukuru mushya, naho Major General W. Shaibu akaba umukuru w'igisirikare. Izi mpinduka zikozwe mu gihe Nigeria yugarijwe bikomeye n'ibitero by'abarwanyi ba Kisilamu mu majyaruguru y'Uburasirazuba ndetse n'umuco wo kudagendera ku mategeko mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Munyamakuru wa BBC uri Abuja avuga ko icyemezo cya Perezida Tinubu kigamije kugarura umurongo w'ubuyobozi bw'ingabo mu bihe bikomeye by'ibibazo by'umutekano. Aya n'amakuru ya BBC. Perezida Donald Trump aratsimbarara ko gutangaza intambara ku bantu bohereza ibiyobyabwenge biva muri Amerika y'Amajyepfo bidakenewe, ahubwo
ko guverinoma ye mu magambo ye izabica. Abantu bagera kuri 37 bamaze kwicwa mu byumweru bike bishize nyuma y'uko ubutegetsi bwa Trump burasiye ibisasu bya misile ku bwato buri mu nyanja ya Karayibe na Pasifika. Inkuru ya Nomia Iqbal mu ijwi rya Premier Ndiko Magenge. Perezida Trump aguma avuga yuko igikorwa ca gisirikare cyo guhiga abacuruzi b'iyayoramutwe ari intambara, ariko ububasha bwo gutangaza intambara n'ubw'inzego nshingamateka na nkenguzamateka ariyo Kongre, aho ingingo itegerezwa kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi. Ibiro vyiwe ntibiratanga icemezo na kimwe cyo kudoma urutoke ku migwi canke ibihugu vyagirizwa gucisha ibiyayoramutwe mu mabahari. Abashingamateka n'abakenguzamateka batari bake hamwe n'abaharanira uburenganzira bavuga yuko ivyo ari ubwicanyi ndengerabutungane. Perezida Trump yavuze ku ndwi iheze ko yemereye CIA gukora ibikorwa vya rwihishwa imbere muri Venezuela mu kubandanya umugambi wiwe wo kurwanya Perezida Maduro yagiriza ko ari we akokeza urwo rudandazwa. Kwindi nkuru ifitanye isano ni ariko mu Budage abategetsi mu rwego rw'ubugenzuzi bw'ibiyobyabwenge baravuga ko iki gihugu cyugarijwe n'izamuka riteye inkeke ry'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bikomeye mu gikorwa n'iboneka ryabyo mu Burayi bwose rikomeje kwiyongera. Komiseri ushinzwe uru rwego Hendrik Strick yavuze ko kokayine na crack ubu bihendutse kandi byoroshye kubona. Ikigeranyo ngarukamwaka cyatahuye ko ibyaha bifitanye isano no kwinjiza kokayine byazamutse ku rugero rwenda kugera kuri 50% mu myaka 5 ishize. Ni mu gihe kandi ifatwa ry'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge ryikubye kabiri. Impfu ziterwa nabyo ku bantu bari munsi y'imyaka 30 zarazamutse ku rugero rwa 14 mu mwaka ushize. Ariko nubwo bimeze gutyo, muri rusange impfu zifitanye isano n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryo ryaragabanutse gato ku bantu barenga 2,000. Nina urakoze Pedasenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda ariko tuyafatiye Buraya. Sentare isubiramwo imanzi Paris mu Bufaransa yarayemeje igihano cyo gufungwa imyaka 24 mu rubanza rwari rwaciriwe Sostene Munyemana mu 2023. Uwo mugabo muganga w'umunyarwanda yari yunguruje ugo rubanza yagirizwa ivyaha vya genocide yo mu Rwanda mu 1994. Ico gihe yakora ku bitaro c'icahoze ari prefecture ya Butare na kaminuza y'u Rwanda. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari muri sentare igihe urubanza rwasomwa. Hafi y'isaha 5 z'ijoro niho abacamanza batatu n'inyahamugayo bari bamaze amasaha arenga 15 mu mwiherero binjira mu cumba ca sentare isubiramwo imanza ya Rwanda y'i Paris, aho Munyemana Sostene yari yunguruje hakana igihano yari yaciriwe itariki 23 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 cyo gufungwa imyaka 24 yagirizwa ivyaha bifitaniye isano na genocide yo mu Rwanda. Abacamanza mu minota 30 bamaze bavuze ko Munyemana atamubonye yica, bavuga ko hari nibindi mu vyo yagirizwa bitaboneka, yamara bemeje ko uruhara rwiwe muri genocide yo mu 1994 mu cahoze ari prefecture ya Butare mu gace ka Tumba rugaragara, enaco gituma bahisemwo kugumiza igihano c'imyaka 24 yo munyororo yari yaciriwe mu mwaka wa 2023. Munyemana yarasanzwe ari mu rubanza yambaye agapira kirabura, aboheshejwe amapingu akikijwe n'abajandarume. Ntaco yashimye kubivugako kandi yasa n'umuntu atekanye. Inyuma yo guciga urubanza Munyemana yakoze ikimenyetso c'umutwe mu kuramutsa bamushigikiye imbere yuko ajwanwa muri gereza. Abashingwa manza biwe bobo bavuga ko batagiye guhesha na gatoyi. Maître Bijou Dival yararongoye abashingwa manza buranira Munyemana, natashimiye kuvugira ku vyuma vyacu. Yavuze ko nubwo aciye imyaka 30 uwaburanira aburabuzwa, urwo rubanza rutabaciye intege kuko bazokunguruza ahashoboka hose. Urwo rubanza rukirangiye abashigikiye Munyemana bavuze ko ari urubanza rwa politike. Bamwe muri bo mure baje kumushigikira nka Joseph Matata, Munyarwanda afite imyaka irenga 70 yari yaje ava mu Bubiligi, yavuze ko ari urubanza rwa politike. Ko sinarenganya ubutabera bwo mu Faransa, ndenganya ubutabera bwacu mu Rwanda ko nta buhari, baba abanyepolitike, baba bakono, baba bakarasire mabure, baba idamangi, abo bose nta butabera bashoboye kubona. Nico gituma nahangaha ntabwo ushobora gushoboka nubwo abafaransa bo ntacyo bapfa. Yamara bareze Munyemana mu butungane bobo bavuga ko ari ubutungane bubonetse ku miryango yakozwe ko na genocide. Dafros Gauthier ari mu barongoye Collectif des Partis Civils pour Rwanda, rimwe mu mashirahamwe yitwariye Munyemana. Munyemana
abonye igihano cye bamwemeje ko yakoze jenoside kandi kuko abaye umujenosideri n'ubwa kabiri babimubwira ibyo ngibyo nibyo byangombwa kandi abavictime be bitumba bagomba kubyumva bakavuga bati turaruhutse yaratunanije ariko nagende ajya aho agomba kujya. Urubanza rwa Munyemana ni rumwe mu rubanza rwamaze imyaka myinshi kuko rwatanguye mu 1995 rukaba rumaze imyaka yaba 30 riri mu mburano imbere yuko rusozerwa. Ni rumwe mu manza za kera zerekeye jenoside yo mu Rwanda. Rwabonetsemo kandi abatangabuhamya benshi rukaba rwitabwe n'abatangabuhamya bashika 200 harimwo 69 baturuka mu Rwanda. Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango, ipari mu Bufaransa. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tugume mu karere. Bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kurwanya ingwara ya kolera bigoye mu gihe havuga ubukene bw'amazi. Mwishira hamwe ritanga amazi mu Burundi Regideso bavuga ko hari biriko birakogwa ngo ayo mazi aboneke henshi yashoboka. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Mu makartie y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura nka Buterere niyo habonetse abantu benshi bafashwe na kolera mu ndwi iheze. Muri komine na Hangwa yonyene abantu 121 niyo banduye kolera. Zone Buterere ikaba iza kwisonga. Abanyagihugu baba muri ivyo bice bamenyesha ko atamazi meza bafise bizogorana kugira ngo bagwanye ico kiza ca kolera. Twebwe tusanzwe tuba mu gisande mamazi ikibazo. Mu ndwi ishobora gusanga aje nka rimwe canke kabiri. Kasanga abantu bariko baraja mu myonga ya myonga asanga abantu nyene bashiramwo imicafu itandukanye. Benshi ngaha aye amazi ntaboneka neza, hari habaza kuyavoma mu migezi, naho mu migezi usanga amazi yaho atabari meza. Kugira tuganye korera ikintu cyo bagikenewe ni isuku rikwiye. Ikigira kabiri muri quartier ikintu gikenewe akenshi haragaragara amakartier kenshi atagira amazi. Haraciye hafi indwi zitatu buramatari w'intara ya Bujumbura asohoye itangazo ryo guhamagara abanyagihugu arongoye kwijukira isuku. General Major Aloise Ndayikengurukiye yari yasavye ko ishiramwe Regideso ryotanga amazi akwiye cyane cyane ahabangamiye cyane na kolera, ariko kugeza ubu nakirahinduka cyane. Aya mazi mwumva bayavoma ava mu kuzimu muri zone Kinama. Mwishira hamwe Regideso bobo babandanya bahumuriza abanyagihugu, ariko umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba haraci iminsi avuze ko ibikorwa bitarahera kugira amazi meza ashike hose hashoboka. Byari byarahuye n'ikibazo muri iyo minsi heze ibikoresho byateba gushika, ibikoresho byarashitse. Rero uwo mugambi uri kuranyaruka cyane. No mugambi uzoza gusahiriza cyane amakaritsiye hariya mu za Kamenge, Winterekwa, za Gisandema, afeta ry'amakaritsiye hariya muri Noro yose. Rero abene igihugu borema turazi ikibazo gihari cy'amazi. Mbwa twe turakora ibishoboka vyose, torera inyisho kuko imigambi irahari kwirakorwa. Kugeza mu ntango z'iyindwi abantu barenga 200 nibo bamaze kumenyekana ko banduye ikiza ca kolera mu Burundi bwose. Benshi bakaba babarizwa mu kiyaya Cimbo kirimwo n'igisagara ca Bujumbura. Abantu 6 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanye n'iyo ndwara imaze imyaka 45 ivugwa mu Burundi. Ishiramwe ry'umwe bwa Afrika rifise ihangiro ko kugeza mu myaka 5 iri imbere atakolera yobe kivugwa mu mugabane wa Afrika. I Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Inkuru yawe dushikanye ku isa 11:43 muri studio za BBC i London, saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugaruke ku mugabane wa Buraya. Hagati ya Eklezia Gatolika na Anglikani hari ikintu caraye kibaye ubwa mbere mu myaka 500. Eji Vatikano, umwami w'Ubwongereza Charles na Papa Leo baritavye hamwe imisa ho gasengero ka 16 n'ubwa mbere abakuru ba Eklezia Gatolika na Anglikani basangiye igisabisho kuva umwami Henri w'umunani yitandukanije na Roma mu 1530. Mbega urwo rugendo ngo bagwerekana ko ayo madini abiri asubiye kunga ubumwe. Mu kanya gaheze navugaye na Padiri Michel Nahimana, umuhinga muri kahise ka Eklezia Gatolika aba mu Butaliyano. Natangwe ndamubaza ivyaranze urwo rugendo. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu ari kumwe
n'umutambukanyi wiwe Camilla izawuranze cane cane ni umubonano bagiraniye na papa bukaba bwari ubwa mbere uwo mwubahwa ahwanye na papa Leon wa 14 bwa kabiri ni igisabisho uyo mwami yagiyemwo kirongowe na papa ari kumwe n'umusenyeri wo mu Bangirikani korera ubutumwa hariya nyene muri Angleterre hamwe rero n'urugendo uyo mwami nyene yagize mu isengero nkuru yitiriwe Paulo Mweranda aho mbere twavuga ko yaciye aronkeraho n'akazina k'iteka twavuga ati nta kubuhizi aho yamwise ngo ni umwami mpuvukanyi wa Paulo Mweranda mbere muri iyo sengero nyene ya Paulo Mweranda bakaca bahashira intebe yari yanditse kati ese bose boba umwe ubona yuko ija muri wa mugambi Eklezia iriko irashira imbere yuko hoba ubumwe hagati y'abemera Kristo mu budasa bwabo. Mbega idini rya Anglikani ryavutse gute? Idini rya Anglikani ryavutse mu mwaka w'1554 bivuye ku kutumvikana hagati ya papa yari ahari ico gihe yitwa Clemento w'indwi hamwe n'umwami wo mu Bwongereza yitwa Henri w'umunani. Uyo mwami yari afise umugore yitwa Caterina d'Arago. Uwo mugore wiwe bari babanye imyaka irenga 200 yari afise akana kamwe k'agakobwa ako nako ntikashobora gusubira ku ngoma y'umwami. Umwami yagira ati ubu rero reka twahukane nizanire uwundi mugore ashobora kumvyarira umwana w'umuhungu azonsubirira ku ngoma. Urumva rero niho kuca aja gusaba papa yuko yoza yuko ubwo bugeni atabugeni bwabaye ngo afute ubugeni uwo mwami yari yagize n'uwo mugore we Caterina. Papa nawe ase kwemerera uwo mwami yuko yozana mu mategeko uwo yipfuza abanje kwahukana n'uwo bubakanye mu mategeko ya Eklezia n'igihugu. Acagira ati ubu rero Eklezia yo mu Bwongereza ndayikuye ko ububasha papa yahora yifise ko bwose ubu ni jewe nzoza ndayitwara. Aca atanguza rero idini y'Ubwongereza papa adatwara mugabo itwarwa n'umwami. Haro vyavuye haca haba iryo dini baca baryitana ngo n'Abaanglikani. Guhera ico gihe biba biratandukanye abakatolika n'Abaanglikani. Urugendo rw'umwami Charles w'Ubwongereza ngaho i Roma kwa papa vyoba ari ikimenyetso yuko basubiye kunga ubumwe? Ni ikimenyetso nyene c'umwumvikano c'ubumwe uri hagati y'abemera Kristo n'imigenderanire myiza mugabo bidasigura yuko dusubiye kunywana nk'uko vyahora kera. Ayo matati yabaye hagati y'umwami w'Ubwongereza na papa w'ico gihe ataraba. Harabibaza ko Abangirikani ari abagatolika bo mu Bwongereza. Nkamwe nk'umuhinga wa kahise ka Eklezia Gatolika mubivuga kwiki? Novuga yuko uwo bivuga gutyo ntiyoba yihenze mugabo avuze ko ari abakatolika batemera papa, abakatolika papa adafisemwo ijambo, abatiriganye gatoyi. Urakoze Padiri Michel Nahimana Murantunga. Ni Padiri Michel Habimana Murantunga akaba ari umuhinga muri kahise ka Eklezia Gatolika. Ubu n'umwanya w'ikiganiro cabaza muganga. Ico namusi kaba cibanda ku kwezi kw'icumi kwahariwe kuzirikana akamaro ko kwirinda indwara ya kanseri y'ibere na cane cane mu kuyipimisha kare. Uyu munsi tukaba twashimye kugaruka kumenya uko yifashe n'uburyo buhari bwo kuyivuza mu Burundi. Judas Yihundimpundu aganira na muganga Gloria Akimana ku bitaro Tanganyika Hospital i Bujumbura. Kanseri y'ibere irabaho cyane mu Burundi, irahari. Haramaze kuboneka amaka atari make ya kanseri y'ibere, kandi ubwoko bwose bw'iya kanseri y'ibere kuko ziri afise nazo nyine ubwoko butandukanye turamaze kuzibona zose. Nko ngaha kuri Tanganyika Hospital
turafise ibiharuro bimaze kubonekeza yuko kanseri y'ibere ari ya mbere mu bagore dufise ngaha. Abagore kanseri y'ibere nibo ba mbere, harimo abagore, abakobwa n'abagabo barimo. Birateye amakenga kuko kanseri irahari, ni novuga ni nyinshi. Ibimenyetso vya kanseri y'ibere vyo bari ibihe? Ibimenyetso bisanzwe umuntu ashobora kwirabira, ushobora kurabisha amaso ukabona yuko ku ruhu ibere ryahindutse inyuma, bashobora kumera nk'ufyonda gato ukabona ko rizana utuntu nambara utuzi canke uturaso, kumviriza neza ibere ryose. Y'abagoye baje turabereka neza ingene umuntu yiyumviriza, ukumviriza ibere ryose ko atabutirirwa burimwo, ubona dure, ukumviriza no mu kwaha, wumviriza amabere yose, wumviriza mu kwaha hose ko utwo tuntu ataturimwo. Hari n'igihe ushobora kubona kajya kamoko kamera nk'akinjira indani. Ivyo vyose ni ibimenyetso vya kanseri y'ibere. Hariho rero no kumva ubabara, ushobora kuba wumva ubabara. Mbega uburyo bwo kuyipimisha mu Burundi burahari? Yego cane, uburyo bwo kuyipimisha burahari. Novuga uburyo bw'ibanze busanzwe bwo kubanza gupima ibere en general nka ecography, mammography burakorwa mu Burundi. Hanyuma n'uburyo bwo gupima ingwara ya kanseri nyezina ico twita anapate naco nyene kirakorwa mu Burundi. Hanyuma hakabaho na scanner zo murabizi ko sangwa zihari. Scanner nayo ikabidufasha kumenya ingwara ahigeze kugira umuntu atangure kuyivura amenya ati mbega irashari kwibere gusa canke iramaze gutandukira n'ibindi bihimba. Umva rero ubuhinga bwo kuyipima buriho, iyo ecography, iyo mammography, iyo anapate, scanner nivyo dukoresha. Iyo musanze umuntu ayifise muca mumufasha gute, haca hakurikira iki? Igikurikira mu kumuvura, n'ubuhinga bwo kuvura burahari nabwo nyene. Kanseri y'ibere iravugwa n'imiti yaba chimiotherapy canke hormonotherapy, iravugwa no kwibaga, ikongera ikavugwa na radiotherapy. Mu Burundi imiti no kubagwa birakorwa, ikidakorwa mu Burundi ni radiotherapy. Iyo nayo hageze ko tubikora abagwayi turabarungika mu bihugu bitandukanye, bakakora iyo radiotherapy hama bakabandanya, tukabandanya ico bita suivi. Hama mu kuvura umugwayi wa kanseri si ivyo gusa vyo gukoresha imiti canke niki, hariho kumuremesha, kuvugana na famiye yiwe, kubasigurira ivy'ingwara. Gloria, nibutse yuko mwanonose bijanye n'ingwara ya kanseri, wavuze yuko bishika kanseri ikarenga igihimba c'ibere, mbega ico gihe muca mumufasha gute? Iyo yarenze igihimba c'ibere ni kuvuga ibibaye metastatique igeze kuri stade 4, abasigaye kuyivuza imiti, naho nyene hose dukoresha imiti itandukanye. Amaprotokole ni menshi y'iyo miti ya za chimiotherapy, za hormonotherapy. Hariho n'indi miti myinshi rero iyo ibonetse vuba bita amatherapy cible, ni ukuvuga ko basibla akantu kari specifique kuri iyo kanseri, kakaba ariko bakorera umuti bakamuha, bagatanga uyo muti. Ego, ni iyihe mpanuro muha abakenyezi n'abakobwa kuri ingwara? Icambere bakwiye kumenya ni ukumenya bo ubwabo ubuzima bwabo bwene bimeze, ingene amabere yabo yifashe. Ni ukuvuga kuza bariyumviriza, bakumviriza ko ata bimenyetso biriyo, bakaraba ko ata bimenyetso biriyo, ivyo babonesha amaso. Hanyuma ica kabiri no kwipimisha hakiri kare, cane cane nk'abamaze gushika imyaka ine wacu nohera kuri 40-50, barategeza gukoresha ico twokwita dépistage systématique. Ni ukuvuga kwipimisha utarabona n'ibimenyetso, umuntu akaraba uko bimeze, ukibaho uzi amagara yawe uko yifashe. Hanyuma no kumenya ko ari ingwara. Ego, hariho ibintu bimwe bimwe bishobora gukorwa kugira umuntu ayikinge. Hariho nka sport, hariho kuyipimisha hakiri kare iyo dépistage, hariho kureka kunywa ibiyayuramutwe vyose, itabi cane cane. Mugabo no kumenya aussi que ari ingwara ifise un côté génétique ihari. Ni ukuvuga rero yuko hariho ivyo udashobora guhindura ku mubiri wawe kugira uvuge ati ndiko ndayikingira. Muganga Gloria, ndabakenguruki. Ego, murakoze. Urakoze Judas Hundimpundu na muganga Gloria, mwariko muraganira. Ubu n'umwanya w'iki kiganiro cinkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryemeje amakipe atatu yo mu gihugu cya Sudani, Al Hilal Omdurman, Al Ahli Wadi Madani na Al Merreikh
gukina muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Amakipe yasabye gukina shampiyona y'u Rwanda kubera intambara iri guca ibintu muri Sudani yatumye shampiyona y'icyo gihugu ihagarara hashize imyaka isaga 2. Shampiyona y'u Rwanda yinjiye mu mikino y'umunsi wayo wa gatanu muri izi mpera z'icyumweru. Ferwafa igatangaza ko mu gihe amakipe ategereje guhabwa na CAF icyemezo ntakuka cyo gukinira hanze ya Sudani mu yindi shampiyona, amakuru arambuye azashyirwa ahagaragara ku bijyanye na gahunda yuzuye yo kwinjiza ayo makipe muri shampiyona y'u Rwanda, harimo no guhindura ingengabihe nshya ya shampiyona mu Rwanda. Kandi kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Huye hatangiye isiganwa mpuzamahanga ry'amamodoka rizwi nka Rally do Huye. Imodoka zose hamwe ni 15 n'abapilote bazo barahatana mu mihanda yo mu nkengero z'umujyi wa Huye, ndetse ku munsi w'ejo bakazahatana mu mihanda irimo iyo mu karere ka Gisagara. Imodoka 12 n'abapilote bazo nizo zo mu Rwanda, hakaba n'izindi 3 zitwawe n'abapilote kabuhariwe mu gihugu cya Uganda. Isiganwa rya Rally do Huye ryitiriwe Gakwaya waruzwi nka Bivove mu masiganwa yo mu Rwanda mu myaka ya za 80 rizasozwa ku cyumweru. Tujye mu Bwongereza kureba icyo English Premier League duhishiye imikino ikomeye iteganyijwe muri izi mpera z'icyumweru na Prudence Ngyumva. Liverpool yashoboye guhagarika intsinzwi z'umusubizo muri iki cyumweru yihimurira kuri Frankfurt muri Champions League, izasura Brentford mu burengerazuba bw'umurwa mukuru London ishaka kuguma mu ntera n'ikipe ziri imbere ku rutonde rwa shampiyona. Kandi umutoza Arne Slot afite ishingiro ryo kumva ko bishoboka kuko mu mikino 5 The Reds iheruka guhuramo ni ikipe ihimbwa inzuki The Bees, abakinnyi ba Liverpool bayitsinze yose. Ariko dore icyitonderwa, imikino 4 Liverpool iheruka gukina n'amakipe y'i London yarayitakaje. Arsenal iri ku mwanya wa mbere izakira Crystal Palace ku cyumweru mu mukino umutoza Mikel Arteta yizera gukomeza umujyo wo gukusanya amanota 3 ku nshuro ya 4 yikurikiranya muri Premier League. Usibye kuba imaze gutsindwa ibitego 3 gusa mu marushanwa yose, amakipe 2 ya nyuma aheruka gukina na The Gunners muri shampiyona nta n'ishoti yasunukije imbere y'izamu rya David Raya. Mikel Arteta: nk'uko biri uko tugenda dukora cyane niko tugenda twegera gushika ku byo twifuza kurangura. Ibyo tumaze gushika ko ni byiza cyane, ariko dutegerezwa kubandanya uko nyene. Ubu niho tugitangura ihiganwa, kandi ntumbe niyo kubandanya kunonosora ibyo dukora, kandi dushobora kubishikako. Ariko haracariho byinshi byo gukora kugira turushirize gukina neza gusumba. Manchester United izakira Brighton ishaka gutsinda imikino 3 yikurikiranyije ku nshuro ya mbere mu gihe gikabakaba umwaka. Newcastle izacakirana na Fulham St James's Park. Manchester City yatangiye shampiyona icumbagira, ariko bikaba itaratsindwa mu mikino 9 iheruka mu marushanwa yose. Izasura Aston Villa mu mujyi wa Birmingham. Kubavuga ko City isa n'iri inyuma mu isiganwa ry'igikombe, umutoza Pep Guardiola afite ubutumwa butomoye. Narabivuze kenshi, ndaza abasesanguzi bose, abahinga, abahoze ari abakinyi barazi ko byose binyuma y'inkino 5. Sinama nabishoboye, ndindira inkino 10-15 kugira amenye neza biriko biraba. Biragaragara ko Liverpool, Arsenal bashobora gushikayo, n'ubundi wese ashobora gushikayo, kandi nizera ko natwe ariho tuzoba turi. Mu yindi mikino, Everton izakira Tottenham, Chelsea yakire Sunderland, mu gihe Wolves ikipe rukumbi itaratsinda umukino wa Premier League muri iyi shampiyona izagerageza kubikorera kuri Burnley. Urakoze cyane Prudence. Soreze kuri shampiyona ya Espagne La Liga, umukino uhora utegerejwe n'abantu benshi ku isi, El Clasico ni ya 262 hagati ya Real Madrid na FC Barcelona. Uzakinwa rero ku cyumweru. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Urakoze nawe Yves Bucyana. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko ibiganiro bya BBC gahuza miryango bibandanya no mu minsi y'impera zindwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano, aho twaganiriye n'umurundikazi yitwa Pamela Yengayenge yashinze ishirahamwe muri Canada ryitwa Innovyeng rifasha abimukira bagishika muri ico gihugu gukoresha impano zabo mu gihe bariko bakiriko bararondera akazi. Ku munsi w'Imana naho muzokumva ibice 2 vy'urunana twabashikirije muri Nondwi. Amakuru y'uno munsi yaragarukiye ngaha, mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagariwe na Mark Niyonkuru, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Zabi. Mwarakoze kubana natwe muri ndwi yose, mugire weekend nziza naho ubutaha.